ntivyigera bimworohera. Ivyo bintu rero navyo biri mu bintu bituma abantu benshi iterambere ridindira canke ivyo yari gukora nta control umwanya wiwe bivanye n'amafaranga aronka. Abantu benshi business zihomba ugasanga ntazi n'impamvu iyo business yahomvye. Ibi nzokoma ndabikubwira ushobora kuvyemera canke ukavyanka ariko niko kuri kwanje. Kwiga ni vyiza ariko biba vyiza kurusha iyo wize kumenya ibizokugirira akamaro. Ngira ndakubwire ibintu bitanu canke habitudes zitanu z'abantu bifuza kuba abamiliyoneri canke ababaye abamiliyoneri canke ababiliyonaires uko bahageze, ni imico ibitanu bagendeyeko canke benshi bagenderako kugira ngo bashobore gushika aho bifuza gushika. Ni jewe young billionaire Nitaki Boss cangwe Christophe nkuko ubishaka. Aha ni kuri We Talk Business. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umuntu wese aherereye. Tugarutse kugira ngo tuyage canke twige ibijanye n'iterambere ry'umuntu canke mu buzima bwa minsi yose uko umuntu ashobora kwiteza imbere. Nifuza kubabwira rero ibintu bitanu canke imico itanu canke ingeso zitanu umuntu ashobora kugenderako kugira ngo ashobore gutera imbere. Ica mbere, guharura amafaranga yawe, kumenya amafaranga winjiza canke ukorera ku kwezi. Umuntu wese abaho atazi amafaranga akorera, atazi amafaranga yinjiza, ntamenye amafaranga asohora, uwo muntu kenshi agira ibibazo, kandi ibyo bintu twese tuvyisangamo. Twese niko tumera. Uno munsi ushobora kuba ubayeho mu bihumbi 100 canke ibihumbi 200, ariko ejo iyo hagize akiyongera nawe umenye ushaka kudugana nako, uhindura uburyo bwo kubaho, uhindura uburyo bwo kwambara, uhindura aho uteramira, ugahindura nabo muvugana, kubera yuko uba wumva umengo ubuzima buriko burabikwemerera. Ariko ntube igisamba cuno munsi kugira ngo wibagire wewe wejo hazoza. Nkunda kubivuga cyane kandi muzobibona kenshi, ubuzima kenshi bugenda bujana nuko umuntu agenda araduga. Ariko benshi muri twebwe tubikora ariko tutabanje kwiyumvira iyo tuva canke iyo tuja canke bivanye n'intego dushaka gushikako. Abantu benshi tunanirwa kugera amafaranga yacu kubera tuba twumva yuko ubuzima bwiza ari kwambara neza, ari kuba ahantu heza, ari gufungura neza. Ariko igihe cyose uri kuronka amafaranga yawe, nakunze kubivuga kenshi, gerageza gucreatinga isi yawe, kuko legacy nico kintu conyene gisigara iyo umuntu agiye. Ivyo wubatse nivyo bisigara bivuga izina ryawe. Ivyo rero we wubatse ntibizogaragarira mu mpuzu canke mu mafoto meza wafashe canke mu ndya nziza wafunguye, ahubwo bizogaragarira mu bintu wewe wubatse mu buzima bwawe. Shira amahera yawe ahantu utabona. Nimba ubuzima bwawe uriko uraraba amahera winjiza ku kwezi, ukaraba amahera ushobora kubamwo, ayo yandi mafaranga asigara yashira ahantu uzi neza yuko ari ahantu hatabona. Hari igihe ushobora kugura ikintu ukabuzi ko ico kintu uguze, ejo niyo wakenera kukigurisha bizogusaba kurondera umukiriya, ugasanga kugira ico kintu uguze ejo kugira ugisohore bizogusaba gufata umwanya wo kumenyesha abantu yuko hari ikintu ufise ushira ku isoko. Mu gihe rero uzoba wagize agashida gato, kakandi ushobora gukemuza amahera make, bizokugora kugira uzo gufata iyo risk yo kuza gufata ico kintu, ukarinda gufata uwo mwanya uri kuragurisha ico kintu, ahubwo uzoshobora iyindi way ushobora gukemura mwako kantu kugira ngo ubuzima bubandanye, wirinde kuja konona y'amafaranga washize ahantu twakwita ko wayahanze. Ayo mafaranga ugendana kuri mobile money, aho se amafaranga yawe, ayo mafaranga ugendana ahantu hariho hose, uba wumva yuko ayo mafaranga agendera muri kofre y'imodokari yawe, ayo se amafaranga yawe. Ushobora gushika ku kabare ushaka kunywa, ushobora gushika ahantu hari akaboga keza ushaka kugasuma,
mugabo amafaranga niwo waba washize ahantu uzi neza yuko ari ahantu agoye cyane kugira ngo ugende kuyatora, utwo tubazo twose, utwo tuntu twose uzotwihanganira canke wige ubundi buryo ushobora kudukemura biri easy. Rero ayo mafaranga uhamba agufasha kwiyumanganya guspendinga twa tuntu tudakenewe, muri twa tuntu tudakenewe komsa ayo mafaranga yo yahoza kuba wayahanze igihe cyose azozuka ni inyungu kandi bereye gusumba kugira iki, gusumba kwa kundi uguma wumva buri mwanya ugenda gukuramwo amafaranga ibihumbi 10 cyangwa 20 yo kuriha utuyoga. Icya kabiri, iga kuvuga oya. Abantu benshi muze mu birabe canke uwo bitaraba ko sinzi, abantu benshi iyo batanguye akazi canke iyo utanguye kuronka amafaranga ugira inshuti nyinshi, ugira abagenzi benshi, kandi mu bagenzi benshi harimo beza na babi. Aho rero bose baza bakubwira ibyo mwokora, bose baza bakubwira amaproje mwokorana, bose baza bakubwira amaproje mwokora, kandi abo bantu bose utwo dufaranga utari udufise cyangwa utari ufise akazi, ibyo bintu ntibabikubarira. Bagiye abantu rero haba harimo inshuti nziza na mbi. Bashobora kuba atari babi komitere nk'uko nabo bavyiyumvira ko ari babi, ariko bakaguha ibitekerezo bibi, ariko atari uko nabo bari bavyipfuza. Mugabo ukaza gusanga ivyo bitekerezo no utabyiza ko neza biza kugira iki, biza kugutera ikibazo. Ariko ibi bintu bakubwira dukora ibi, amahera yawe yakoresha ibi, icara ahantu ufata umwanya wawe uvuga ati amahera ni gwanje, n'ivyo ngiye gukora n'ivyagwanje, reka rero mfata umwanya kugira nige kwa bino bintu byanje, hama menye ico nza gukora. For example, hari ukuntu umuntu ashobora kubaho ugasanga umwanya wiwe munini nta kontrola umwanya wiwe bivanye n'amafaranga aronka. Ni waba neza ushaka gukora business cyangwa ni waba ushaka gutera imbere mu bintu byawe, igakuraba yuko ayo mafaranga yawe winjiza ari proportionnel n'ibintu ukora, cyangwa ayo mafaranga winjiza ko ari proportionnel n'umwanya wawe. Ufata umwanya wawe n'iburi naho yo isaha imwe cyangwa naho yo iminota 10, wige kuvuga ngo jewe mbega ninjiza amafaranga ngahe mu kwezi, cyangwa ninjiza amafaranga ngahe mu mwaka. No ufata amafaranga winjiza akaba ariko ni uyazi yagabure, cyangwa uraba uburyo bwose ushobora kuyaharura, uzi kuraba amahera winjiza mu isaha. Ni wabona rero amahera winjiza mu isaha biraza kugufasha kumenya ngo nzotera imbere cyangwa sinzotera imbere, inabandanya nkora mu ico biza kugufasha nibi, biza kugufasha kuguha umwanya wo kubona ati eske mbega ndakeneye kuruhuka cyane nkeneye gukora. Ibyo bintu biza kuguha motivation yo kumva yuko wabandanya gukora cyane ko uzafata umwanya wo kuruhuka, kuko ni waruhuka no ufata umwanya muremure wo kuruhuka atawuragera cyane ibintu urimo ataho biriko birakugeza, uzoba uri kurihenda cyane gusumba. Ariko ni wazo kumenya amafaranga yawe ukamenya ati ku isaha ibyo bintu biza kugufasha kumenya valeur y'umwanya wawe. Umwanya wawe biza kumenya biza kugufasha kumenya valeur y'isaha yawe. Isaha ndavuga inerdita. Isaha yanje ndayikora mu ibihe bintu, ibi bintu byanje nkora mu isaha bingirira kahe kamaro, eske no bandanya nkora muku canke norenza ngaha. Ivyo bintu rero byose ni waba udashobora kumenya incomes, no udashobora kumenya amafaranga yawe aza buri saha cyangwa buri munsi, kuko twe ngahe waje kuharura buri saha bishobora kutugora. Ariko ni waba ayo mafaranga yawe udashobora kuharura ati ku munsi ndashobora kwinjiza amafaranga ngana nkuko mu kazi kanje nkora cyangwa mu ka business kawe, izo kuba biriko birakugora, uzoguma usanga warakoze, ariko atahantu na hamwe wigeze uronka ushobora kwishikana. Icya gatatu, menya gupanga gahunda yawe y'umunsi ukurikira. Kandi ivyo uriko urakora ntubifate ku mutwe, kuko ivyo uriko urakora niwe bifata ku mutwe. Umutwe si sanduku, umwanya wari wose wiyumvira ikindi kikagenda, uwundi mwanya kwiyumvira ikindi kikagenda, uwundi mwanya kwiyumvira ikindi kikagenda. Ufata agakaye cyangwa agenda, ufata ibintu byawe uko wagiye uravyiyumvira byose ugenda uravyandika ko musa
uraza gufata umwanya nimba ari mwijoro ufate urabe ivyiyumviro byose ntibingana urabe ivyiyumviro biri priority niwo mara rero kubibona uraza kuvuga okay number 1 ni iki number 3 ni iki kugira ngo ejo umenye aho uzohera kandi ejo umenye uko ibintu byawe bizokurikirana uko bizogenda bikugirira akamaro icyo ubona kizogira akamaro gusumba ikindi imbere ya byose kuko uko umara umwanya wiyumviriye ikintu ukumva umenye ushaka gufata ku mutwe kikagenda uzoza kwirutuva ejo wamaze umwanya wawe wose atakintu na kimwe ugeze ukora haza kugira mu ijoro ryamye canke wicanye uri kurindira ibyo wakoze usanga atakintu na kimwe wakoze ucuba utangara ni gute atakintu na kimwe nakoze n'ibintu byose nari mfise ivyo nari gukora ni harya hari abantu bumva bama barusha ukabona ko ndakora ibintu byinshi muba muzi ibyo bintu byinshi ukabona ibintu byinshi biyo ukabona nta kintu na kimwe aho umwanya yamarushe ariko arakubwira ko yakoze ibintu byinshi ariko ugasanga amara umwanya muremure wo kwiyumvira ariko gutekinga action ntivyigera bigira iki ntivyigera bimworohera ivyo bintu rero navyo biri mu bintu bituma abantu benshi iterambere ridindira canke ivyo yari gukora mu myaka ya 25 agiye gutangura kubikora mu myaka 35 kubera atigeze afata umwanya wiwe wo gutekereza no kwandika ngo avuga ati ngiye guhera kuri ikihe ngiye gukora ikihe icya kane guys akakumara umwanya wawe wiyumvira ku iterambere ry'abandi abantu benshi turicara ugasanga turatera inkuru ku bantu kuri banaka nakarafise amafaranga nakari karubakiri nakawewe muzuku uriko urakreya faiblesse mu buzima bwawe uriko urakreya faiblesse mu bwonko bwawe uriko urakreya ubwanwa mu mutima wawe bikakumara umwanya uriko uraharura ibyo banaka bashitseko bikakumara umwanya uriko uraharura ibyo banaka bariko barubaka ahubwo banaka bagira difference ahubwo bigeko mbega banaka ko bageze kuri ibi byagenze gute genda ukore research fata umwanya wawe wige naka ko yakoze ibi byagenze gute naka ko yakoze ibi byagenze gute ariko ureke kumara umwanya ahubwo umutera ko inkuru kuko wowe ujya mwanya uri kuramara gutera inkuru kuri naka ni faiblesse uri kurakreya mu mutwe wawe ahubwo yo kugira iki yo kumara umwanya wawe ubwonko bwawe utariko buriyumvira icyo wowe wovamo ubwonko bwawe utariko buriyumvira icyo wowe ushobora gukora ukamara umwanya gusa bwiyumvira nakari karadoza etaje nakari karagira iki nakari karagira ibyo bintu bikaza gukreya urwango mu mutima wawe bizoza gutuma ejo wumva banaka umengo bafitiye inzigo kandi ibyo bintu babigeze ko wowe ubona mugabo wo gufata umwanya wawe ngo wige nabo ko babigendeje ahubwo wowe ugafata umwanya wawe uri kurakora iki uri kuraganira kuri business zitakuraba iryo naryo ni kosa abantu benshi bashobora kunda kugira mugabo rituma abantu benshi usanga twarakuze hari ibintu twabonye hariho opportunity twaronse tutigeze tuzigira iki tuzikoresha kubera iki kubera twafashe umwanya muremure wo kuraba ivyo banaka bariko barakora aho kumara umwanya muremure turiko turiyumvira ibyo natwe twokora icya gatanu arico kiza gusa n'icanyuma guys don't invest your money in the business which you don't understand kino kintu sinzi ko abantu bose tucumva kumwe never kirazira ufata amafaranga yawe ngo yashore muri business udatahura neza nta muntu n'umwe yigeze atera imbere kubera akoze business kuri byacitse banaka bariko barakora ibi nanjye reka nje kubikora banaka bariko barashora amafaranga ngaha nanjye reka ndayashoreho wumva yuko umengo banaka barabikoze nanjye reka nkopye banaka barabikoze nanjye reka ndabikore ivyo bintu biri mu bintu byinshi bituma abantu benshi business zihomba ugasanga ntazi n'impamvu iyo business yahomze ntazi impamvu ibintu byagenze nk'uko kubera iki yafashe amafaranga yashora muri business adatahura gerageza mu bintu byose uri kurakora ubanza ufata umwanya wawe wige fata umwanya wawe wige kuri business fata umwanya wawe wige ku kintu ugiye gushoramo amafaranga kuko uko ushora amafaranga yawe mu bintu utize afashe umwanya mwiza wo kumviriza uri kuraruzinga amafaranga ya for nothing uri kuraja gufata risk ya 95%
mu gihe uwavyize neza canke uwize iyo business wewe washoyemo amafaranga afise risque ya 25%. Urumva iyo share wewe ushoye amahera muri business uratahura ufashe risque ya 95% y'uruhombo, mu gihe uwayize ushobora gusanga afashe risque ya 25%. Rero twige kumenya ibizotugirira akamaro, twige kwiga kuri business mu gihe tugiye kuyitangura, twige kwiyumvira cyane ku bintu byacu gusumba kwiyumvira ku bintu by'abandi, twige gufata umwanya wacu twiyumvira ku bizoduteza imbere kuruta kwiyumvira uko abandi cyangwa kuvuga uko abandi bariko baratera imbere. So guys, thank you for watching this video. Ariko nagira ndagutekerere akantu kamwe, ukabura ngaha ukurikirana We Talk Business, ukabura umunwanyi wa MetaVision, ukaba ata makuru ufise ku kintu bita stock market, ku kintu bita stock exchange, ku kintu bita cryptocurrency, uriko uraja mu ruhombo. Ukabuzi yuko ivyo bintu nakubwiye ata makuru bifiseko turi muri 2025. Shaka wigire mu mugwi w'abantu bita banzukira nteze. Umuntu umwe bamubajije ngo bamubajije ati mu buzima bwawe bwa misi yose ni giki udashobora kurara udakoze? Aca yishura ngo sinshobora gukora ikosa yo kurara ntamenye amakuru ariko aravugwa mu isi. Thank you, murakoze cyane. Mubandanye mugira subscribe, mubandanye mugira partage. Iyi video si yagwawe, si yagwanje, ni y'abagenzi bawe. Ushobora kutakugirira akamaro ariko ikagirira akamaro mugenzi wawe. Niko kamaro ko kugira partage.